Ikindi naco giteye isoni ivyo bita la loi historique des conquérants. Bavuga bati si les Tutsis étaient des envahisseurs supérieurs, pourquoi auraient-ils volontairement jeté leur propre langue? Il est absurde qu'une élite adopte secrètement la langue des vaincus, sans conserver un seul mot pour désigner son propre pouvoir ou sa royauté. Ngaha bavuga bati namba baje bamvayisa bari gutegereza kugumana autorité royauté prestige yabo aho bavuye. Nta trace nimwe muri histoire basunisa imyaka gushika imyaka 2000 nta bantu bigeze baza bempoza culture yabo, bempoza imico yabo, bempoza ururimi rwabo ari mu Burundi cangwe mu Rwanda. Partout dans le monde, un groupe qui conquit et domine impose sa culture et sa langue. Exemple, abaromani baje barempoza ikilatini, abakolo bandi barempoza lo français et l'anglais. Nivyo vyamye muri iyo myaka niko vyakora. Ivyo basanga ngaho muri ako gace n'abantu babanye haciye imyaka 2000 irenga. Nta bwoko bwitwa yuko ngo abatutsi baje canke ngo abahutu baje. Ibi ni vyigwa kuko abashakashatsi bo baraheje akazi, ariko abarundi n'abanyarwanda baracemera ububeshi. You shall know the truth, and the truth will make you free. Turabasavye subscribe, turabasavye like, turabasavye comment. Ndasubiye kubaramutsa. Anitwa Ndahiraje Christophe, ndumwanditsi. Ikiganiro ca Peace Builders mfatiye ku gitabo twanditse citwa mu Gifaransa Hutu-Tutsi un mensonge qui tue, arico kumubona ngaho. Mu Congereza naho ni Hutu-Tutsi a deadly lie. Mu Kirundi naho n'abanyarwanda bashobora kucumva ni nko mu Kinyarwanda ni Hutu-Tutsi ikinyoma catumaze. Ico kiganiro kirerekana evidence, ibimenyetso bitanu vy'abahinga berekana yuko atabwoko buhari mu Burundi no mu Rwanda, kandi yuko abo bantu bapfuye apfira ubusa kandi bakiriko. Vers l'année 1600, le Burundi comptait environ 300 000 habitants sur un vaste territoire. De nouveaux arrivants n'auraient aucune pression démographique pour abandonner leur langue par peur ou pour s'intégrer. Nuko yuko namba haje abo bantu bitwa abatutsi baze gusanga abahutu bari ngaho, Uburundi bwari bunini cyane, ntiharenga abantu bashika 300,000. Niba bari bafise ahantu baba, ntibari bakeneye kugira ubwoba ngo bahindura, turacavuga muri langue, ngo bahindure langue yabo. Ivyo mu vyigwa birerekana neza na neza yuko hata abantu bashasha bigeze baza bazanye urundi rurimi, bagatinya bagata ururimi rwabo, bakagenda kwiga urundi rurimi, cyane byitwa ko bari superieur. Ivyo ntibishoboka, ntivyabaho. Ivyo nivyo biguma bitwereka neza yuko yari ama classe sociale fluide, kandi adashobora kuca akwirikizwa akemezwa n'umwami yazanye par décret, agaca yakreya ubwoko tukicara tukemera, tuhejeje tukicana. Ivyo birerekana neza yuko ibi bibazo tutarigera tuvyumvira neza, kandi bibandanye gutya bizomara abana bacu uko imyaka igenda. Nukuvuga yuko iyi generation ya gatatu ariyo generation yacu, kuko ya mbere yo yajibaza ati nkuko nabibabwiye muri evidence sociologique partie 2 ya YouTube, ababirigi baje basanze abarundi n'abanyarwanda. Iyo ni generation ya mbere yo muri colonisation. Abo bigishije kuva mu 1930 gushika 1965 nibo bishe kandi nibo babuze baramaza. Urumva izi miliyoni 10 zigenda nibo bica bene wabo, kandi nibo babura, kandi nibo bica. Kubera iki? Nibo nyene bigishije mu university, nibo rero bagenda bakigisha ya generation ya mbere abazungu bashika bajya bataha bakabwira ati ubwoko haje ubwoko nyabaki, ngo abahutu ngo n'ubwoko ntuzosubira kuba umututsi, abatutsi ntuzosubira. Kandi bizwi neza muri histoire, mu vyigwa ko atabwoko bwigishwa n'ishuri. Ubwoko ni curi, ubwoko ntibwigishwa, ubwoko ntubwibutswa, ubwoko nibuba créé par décret. Ivyo bintu vyose nivyo vyerekana neza na neza ko baturemye bushasha, hama turavyemera, tuja mu bwicanyi. Twese tuca tuja mu bwicanyi. Ivyo rero namba generation yacu ishobora kubihagarika, nuko dushobora kuvuga tukerekana ama evidence academique akigishwa mu mashure yose
kugira ngo tureme ugwaruka rushasha ruzobaho neza, tugaca dufuta ayo mazina Hutu-Tutsi kuko yakoreshejwe nabi. Yari classe sociale birazwi, ndaberetse ama evidence n'ivyanditswe byose, ndabereka yuko ubwa mbere n'abakolonisateur bamwe bandika neza amaraporo yuko abahutu n'abatutsi bari classe sociale, ntibari ubwoko. Umuhutu yashobora kuba umututsi, byavyitwa kuyihutura, umututsi akaba umuhutu, vyitwa gutahira yahomvye inka zahomvye. Umutwa umwami akamugira umututsi iyo yasinze ingwano. Iyo bimeze uko bavyita fluidité, ntibiba biri classe, biba biri classe sociale, ntibiba biri ethnie. Itegeko rya 1932 ari décret royal ya le roi Albert niwe yazanye ayishirako nta na hamwe ku isi vyabaye aho umuntu ahindura classe sociale akayita ethnie. Ivyo ni vyabaye. Ari classe sociale zirabaho nibisanzwe, umuntu superieur n'umuntu inferieur muri royaume vyarabaho hose nibisanzwe. Ivyo ni processus iba iri social, ibaho hose, yabaye hose. Ari avant la révolution française hari ababourgeois n'abaki, abajankas n'abanoble mu badagi, abahome hari abasokrate n'abaplebéien. Ivyo ni processus zisanzwe, ariko bobo ubwami buheze izo classe sociale zaragiye, ariko twege baratubeshe baca bazexpanda, bazambika ubwoko, bahejeje bazambika ububeshi yuko serait venu d'Éthiopie les Tutsi, les Hutus seraient venus de Cameroun, seraient venus, c'était même une hypothèse, turavyemera. Bahejeje bazambika idéologie, bavuga ati wa mututsi wewe uri superieur, urazi uzo kwa mutwara uyu kwingufu, ati rero uri intelligent uzo kwa mutwara, nawe aravyiga arabigendera bikomeza. Uwundi wa muhutu wewe uri bwinshi, ni uteza gutwara uyu yaje kugutwara, ati wewe nuzo kwa mutwara. Deja muvyumvise ivyo onye biba ari ibintu muri ideologie twari basigure, tuzobisigura neza muri ideologie. Bavyita ivyo bita thesis, antithesis and synthesis and create a conflict. Baravyiga Hegelian systems, baravyiga mu university, ntibapfa kubigira. Ivyo rero nivyo batugize, baraturemye, baratugize, turavyemera kandi turavyerekana. Bavuga yuko tukicana ibintu bingana nk'uko abaradikale bameze nk'aba ICC bicana. Nukuvuga yuko nico cajerekana neza ko ari ama ideologie atari ama ethnie, na ama ideologie. Hutu irepresenta ideologie ikaba exclusive, iba ari exclusive claim, ntishobora guhuza na Tutsi nayo ikaba exclusive claim. Nuko ko ihagaze yitwa ati ndakomeye, ndi mwamba, nije ndagutwara. Uti ndakomeye, ndi mwamba, nije ndagutwara. Bien sûr haraho binuma, ariko biba ibiryamye biravyuka, bikavyuka hariya bigasubira kavyuka hariya. Rero birakenewe yuko abarundi, abanyarwanda bategeza kumenya yuko dukuye yaya mazina Hutu-Tutsi tukayashira muri pubere, bizofasha neza tukereka abana bacu yuko amazina atakiriho, bikavayo bizokwerekana bazobura ayo ideologie ahagarira. Rero tuzoca tuba turemye abandi bantu bashasha, kubera vyigishijwe imyaka 20 mu mashuri. Natwe ama evidence nkaya niyigishwe imyaka n'iyindi abandi bana bazoremwa, kugira ngo tureme société burundaise na rwandaise zidafise ama revendication exclusive. Nico kibazo dufise, kandi bizoca bifasha yuko hadasubira kuba ingwano ziba zishobora kuba ingwano zisanzwe politike, ari ama conflit politique, ariko zidafatiye ku moko, kuko zose zama zica zizana ama conflit akomeye cyane gose, akomeye atuma haba ama genocide nkuko twabibonye. Murakoze cyane kudukurikira uno munsi. Partie numero 4 niyi, partie numero 5 izoza tuzokwiga evidence morphologique, ibintu bidusamaza ngo abarundi n'abanyarwanda ntibasa. Ngo abarundi ntibasa, ngo abanyarwanda ntibasa. Ivyo tuzovyiga, abashakashatsi baravyize, bazobitwereka. Cyane cyane uyu anthropologue yitwa Kowenski, wewe yaraje neza na neza aratora ibintuze amaskelete yose ngaha mu no mu Rwanda, aratwara ariga neza abarundi abo bita abahutu n'abatutsi, asanga bose ni bamwe. Ize bindi
yize skeleton, ariga amanuze chronology, ivyo biga chronology, ivyo bita anthropometry, araja mu masange, vyose asanga ata bwoko buhari mu Burundi no mu Rwanda, ata hase zihari mu Burundi no mu Rwanda. Ikaba ari contradiction yagizwe ku muntu yitwa nabasigura muri evidence partie 1 yitwa Jean Jacques, akaba n'undi yitwa Jean Hanyo, aribo bakreye ubwoko bwo mu Burundi no mu Rwanda, barabukreya bahamagawe n'ababirigi, bahamagawe n'abami bamwe babafashije, barakreye ubwo bwoko kandi barafixa yuko bubaho. Bagira ati baragabura abarundi, ndabereka na decret royal, nzobasomera decret royal impamvu babigize, kuko hari abantu bake bariho ngaha mu Burundi no mu Rwanda babazungu bashobora kuza ko ntibazi ubusa, baje kwimba, baje kubaka, batera imbere, bashise bagira ikibazo abazungu babo ntibakunda kuza, bari bakeneye administration ingere bigenda, bakakenera yuko haba aba esclave bashobora gukora ibi nibi, benzo basigura ingere impamvu babigize, kandi baranabisigura muri yo dossier imbere ko basaba umwami yuko azana decret royal yo gushobora gukreya ubwo bwoko, iyo superiorité na inferiorité, yuko c'était nécessaire yuko kugira administration yabo igende neza, bashobora gukora ivyabazanye. Donc ivyo mubimenye neza, n'umwanya yuko tumenye ukuri twege hagati yacu, ko nta muzungu n'umwe azoza ngo atubwire ukuri, kandi ibi bikenewe cyane mu bantu bemera umukama. Duhamagawe we have to celebrate truth, kuko twege twaremwe duhamagawe, abemera umukama baremwe bahamagawe, nukuvuga ko yaraguhamagaye ukivuka, azoguhamagara upfuye. Hagati yo guhamagagwa uza no guhamagagwa usubira muri bya bitaro hari ugiye gupfa, hari ivyo bita purpose. Hari icyo uteza gukora, sukwigisha abantu abapasteur, sukwigisha abantu kurya no kugura imiduga itatu, mbe bayigura bayishirahe ko baguma bicana, nukubigisha ukuri. Nzobereka kuvaho Yesu aje ingene abakristo ari bo bazanye amahoro, naho bamwe bayabuzinga, ariko bazanye amahoro, bazana amategeko, bazana ibiki. Ibi byose ni Yesu umukama wacu yamye ahamagara abantu. Twege twemera umukama dutegerezwa kwereka ukuri. We are the light, dutegerezwa kwereka ukuri aba bantu, kuko dushobora kuzobibazo, ntushobora kwicara ngo ufungure urye uryame. Ibi rero zi evidence nimuzikoresha aho mushobora hose, mwereka aba bantu yuko ari bamwe, yuko atakamaro yuko kwama bicana. Ikintu giteye isoni nuko ubu bwoko bucemerwa mu mategeko, ari mu constitution mu Rwanda, ari muri constitution mu Burundi, kuko iyo butabaho scientifically, kuko science buhakanye, nta kamaro yuko tubwemera. Ko byose tugendera muri science, ntitugendera muri politique. Abakademisiye nabo bategerezwa kugira ico bavuze, kuko birazwi neza ko Jean Honyo ari we yashinze ubwoko, Jean Jacques ari we yashinze ubwoko mu Rwanda no mu Burundi. Bonyene babihakanye bavuga ati sivyo, babivuze mu 1969. Uyo ni Jean Honyo abonye amadécouverte mashasha, amadécouverte sange abahongereza baba médecin baerekanye, acavuga ati reka nsubiremwo ndabi byari byo, acarara basanga bwoko ataburiho mu Burundi no mu Rwanda. Jean Jacques waja mu 1994 aravuga neza ati I'm sorry kubona kwaragize ibintu bitabaho, aravyivugira neza, narabiberetse mu gitabo biriho ivyo yavuze. Muri ico gitabo nanditse Jean Jacques ama recherche ari detaillé arimwo muri ico gitabo. Donc namba bayakreye bayahakana, ni twege tuyemera kubera iki. Ikindi ca gatatu giteye isoni n'ubwo les Nations Unies zarabwiye abanyafrika bose bari muri colonisation ati kubera abakolonisateur bagiye mu 1960 amategeko yose ategerezwa kugumaho, kubera ntihabe nuze juridique, ntihabura amategeko agendera mu gihugu. Byose niko babigize ati hategeza guma amategeko kameme kugira ngo tuzoyahindure mu nyuma, birakeneye ko amategeko agumaho. Ariko baravuga bati, iyo ni Nations Unies ivuga ati hari amategeko
agabura abantu segregationnel naveho ningoga ariko baranse ntibayakuyeho en fait ari umubirigi nzobereka ngaho yavuze ati no ntimuyakureho ahubwo bazojyane urabona ngene batwirukanye ntimuyakure ya donc ibi bintu vyose science n'ivyemera les nations n'ivyemera UNESCO n'ivyemera sociologie n'ivyemera twese n'ivyemera ariko twe turahagarara tukavyemera tugejeje tukicana